Mu ndirimbo no mu ntambo zitandukanye zirongowe n'abana, umugwi Adonai Worship Team Junior w'ishengero Adonai Holy Church warakoze igiteramo Let's Worship Together ku mugoroba kuri wa 23 kwezi kw'indwi umwaka wa 2025. Iruhande yo guhimbaza no gutazira Imana, kabaye akaryo kumviriza inyigisho kubijanye no kurera abana bubaha Imana. Pasteur NIJIMBERE Vincent arongoye Adonai Holy Church avuga ko ico giteramo bagitunganya kugira bategure urunganwe rukurikira. Avuga kandi ko ari vyiza ko abantu bategurwa bakiri bato kugira barinde ingorane zibonekeza mu miryango. Ingorane ziri mu miryango uyu munsi, abantu bifuza gutorera inyishu kubera amasengesho n'ibindi, bakarondera n'abavugishwa n'ibindi, nahandi byavuye nuko imiryango uko Imana yayifuza atari uko yabandeje gutunganywa imiryango y'Ukristo. Ishengero yari ifise ibikorwa ijejwe kwigisha abantu, kubatoza indero, kubahanura no kubarongora. Rero aba bantu bari mu mashengero mu gihe bataronse umwanya wo gutegurwa ngo bigishwe vy'ukuri mu bakiri bato, ko twasomye mwabibonye ko turasoma mu gitabo c'imigani 22 havuga ko bya 6 avuga ngo mutoze indero abana bakiri bato bazorinda basaza bakikuriramo. Ikibazo dufise, abantu bagomba kwigishwa barakuze. Biraguye rero kugira ngo umuntu ageze ku rugezo rwo kubaka nka mariage nkarorero, umuntu agira seminaire y'imisi nk'itatu ine, umuntu agaca musezeranya hagira urugo. Ugiye kuraba mu vy'umwuko umuntu, hari n'abataranahura n'Imana, hari n'abagenda mu mashengero kugira ngo bakore ivyo bikorwa bakabibakorera, atari abantu babaye ngo bategurwe mu miryango. Rero iyo bageze mu ngo, vya bikorwa bisabwa ko bakora bijanye n'ingo ntibashobora kubitunganya. Ubwa mbere bwo umuntu mwana yakuze atarezwe mu ijambo ry'Imana, mu rugo rwiwe yosenga gute? N'ikibazo naho kiza ntibakironderera Imana, ntibagishakira mu ijambo ry'Imana. Ni bamwe bose usanga rero dutunze imiryango itubaha Imana, baja mu bapfumu, baja mu barozi, ugasanga ibibazo vyama mwishengero mu barongozi n'amasengesho ku karago. Sengero umugabo wanje ntakunda Imana, aranwa inzoga. Kubera iki? Ubwo buzima ntiyigeze uwo muntu aronka umwanya wo kwigishwa ngo ubuzima bwubaha Imana. Majoriki Dusabe, umurongozi wa Adonai Worship Team Junior wakoze ico gitaramo, avuga ko banezerewe cyane kubona ico gikorwa cabaye. Avuga kandi ko ishengero hamwe n'abavyeyi bakwiye gufataniriza hamwe mu gukurikirana abana bari mu bihe by'uruhuko. Ariko hanini nuko dusaba n'abavyeyi tugafatanya mu kurera abo bana, kuko twebwe ubwacu mu gihe umuvyeyi hariya muhira atamureze, twebwe ubwacu ntituzomurera twenyene ngo bikunde, ariko bisaba ko dufatanya n'abavyeyi mu kurera abo bana, cyane cyane muri bino bihe birigwa muhira, bahura n'ibintu byinshi n'amarezo sociaux n'ingorane nyinshi. Bisaba ko dufatanya cyane tukagira inguvu mu kubaresha ijambo ry'Imana, mu kubakundisha Imana no mu kubakundisha ijambo ryayo. Mwomenya ko igiteramo kiba rimwe mu mwaka. Uno mwaka umuririmbyi Pasteur Masezerano Jean Claude akaba yari umutumire. Kizosubira mu mwaka uza wa 2026.